Nkuko musanzwe mubizi kenshi turakunda kugendera ivyamamare mu muziki w'u Burundi canke aba artiste amaze kubaka amazina ibintu bigaheza bikabandanya bigenda neza. Tuyu munsi twagendeye nde? Urabona ko turi hano mu gisagara ca Bujumbura mugabo twagendeye mu artiste asanzwe aririmba gospel aho tuje dusa nkaho dukeneye kumenya ubuzima busanzwe mu buzima busanzwe abameze gute haruhande yaho tumaze imisi twumva amakuru atandukanye y'ivyo amaze imisi ariko arakora ni mu artiste bari indirimbo z'Imana gospel nawe se wundi yitwa Abel Nduwayo. Uno mugabo Abel Nduwayo muramuzi muri byinshi mugabo kano kana twashitse kumuhaniwe tumaze gukwana ibiganiro mu bibanza bitandukanye mugace dukora dutera twinjira hanyuma dore tumuganirize turabe n'ukuntu asanzwe dusanga ameze ni hano mu nzi yo twamaze kwinjira. Abel Nduwayo we Abel Nduwayo abako bisa nkaho ashobora kubangira aryamye cyangwa ashobora kuba ari mu dukorwa dutandukanye twa misi yose murazi ko asanzwe ari umwe mu baririmbyi bongera bakanikora n'utwabo mu bijanye n'ama ice cream. Ubwo urumva nibaza ko ashobora kuba ari mu bigo bitandukanye twashitse mu rugo kwa Abel Nduwayo muganda ndabona adusa nkaho turiko turamuhamagara mugabo ntatwumva. Abel Nduwayo abo kwa Abel Nduwayo meze neza Abel twabagendeye uyu munsi ariko abyutse ariko araza waruryamye Abel cyangwa ari ibikorwa vya misi twahamagaye umunsi twakugendeye muhira twari tumaze imisi turakwana ibiganiro ahandi hantu mugabo twashaka tubasabe kugira ngo tuganire tumenye ubuzima bwa Abel Nduwayo iyo atari mu muziki cyangwa atari muri filime aba ari mu biki ariko dukundire gato ngira ngo duhe icicaro tuganire twicane tuganire barakoze cyane anako ahantu hasa tashitse mugabo tumaze gushika nuko tuba tumeze kenshi turi hicicaro dusa nkaho urumva tugira tuti mu artiste n'umumenyesha makuru hajya mu bisanzwe bahuriye ku bintu byinshi aho nkunda ukuntu we udacufuha nka babandi ati mwinjiye mwagize gute ntimwanteguje ibintu nk'ivyo mugabo kano kanya reka tuguhe micro ya Niosar TV kugira ngo aduheze twiganirira cyane cyane ku bisanzwe. Abel Nduwayo yari hano uko yabisanzwe bimeze je baranzi ku izina rya Edison ndayahoze nkaba ari kumwe na Arkani kuri kamera za Niosar TV ubona ko n'umugabo yamaze kuduha icicaro kandi asa neza ameze neza ni mtoto wa Mungu niko no bivuga. Umeze neza Abel? Imeze neza. Mumeze neza na akuze rika muri ko nubwo nyene usanze dushe nijyamye ndabwiye ati you are welcome ati thanks sana Abel uba ko nakongereza muri iyi bisi bazisuka kubitaho kameze neza aba filme bisa nkaho ngirushiwe kuritegurira collabo n'umuzungu canke n'abantu bari mu bihugu bivuga icongereza mo jewe burya nkeneye collabo nubwo izo icongereza muzumva nakivuze kandi wanakivuze you are okay nyine yego nuko Abel Nduwayo tuje hano mu ntumbero kugira ngo tumenye bimwe na rimwe imbere ko twinjira kujyanye n'ibikorwa bya by'umuziki uretse kuduhereza n'indirimbo iri muri style ya lumba kuva ngaho mu gihugu ca Congo ubona ko mwe na Elvani hari byinshi muri ko muradukorera mugabo gato kandi Abel Nduwayo atari mu muziki abari mu bikina cyane cyane iyo tumusanze hano muhira abayeho gute aba yitonki kintu ahanini kimwo kipa canke gikunda kumufatira iyo ari muhira. Je muhira novuga ndahaba gake iyo ndi muhira novuga ati mbanje kuryama mba ndyamye tuvugana ko ninkuwari waje kuryama kuko umusi wose simba ndi muhira jewe ahubwo umuhantu mboneka gake ni muhira rero keshi mboneka iyo simbye nko ku murango nkafata nk'umwanya wa 30 minutes cyangwa isaha imwe nkaruhuka gato hanyuma nkasubira nkagenda nkasubira kuboneka ngaha mwijoro nje kuryama. Mwe batashobora kuba panze nzizimvye imeze neza mugaba kayiba mwuga ke kandi ari wayipanze igikuntu kabana baba aho bakagubwa neza bimererwa neza bakiga bagatarama karaba gafilime mugo nka jewe nga muri salon ndashaka kumara nk'amezi nk'atanu ntahicaye uticha hano muri salon ngurabe rya ecran plan ndiko ndabona hagimeze neza ndahaca gatoya nko mu gitondo niba bishitse nkanywa kayi nkagaterera iminota ngahe abandagiye mwijoro naza nimba numva no fungura nkaje hajya nkafungura canke nguma nigira no mu cuma akubisa nkaho bigaragara kufatirwa cyane ikintu kikunda gufatira Abel gituma amara umwanya muto hano muhira nikiki je ndafatirwa cyane hariho
akazi nkora kanje kamisi yose urazi ibintu nkora hari ibintu dukora duforesa mu alimentation by'ama ice cream ibyo byose biri mu bintu bimfatira cyane gose kandi abikoze imyaka kandi iyo ntemera ko mba imbata yavyo simba narageze aho nageze kuko ni ibintu biruhisha cyane imbata yavyo hariho nko kuba imbata y'ikintu ico ni kirimi ngirano bwahengira ni kinyarwanda ikintu cakwifatiye na Bibiliya irabivuga kuba nk'imbata yicaha ugasanga wabaye umuntu ubusambanyi nibwo ugumamwo ubwogamo ugumamo ubwidagaduramwo ari byo wamamwo ba wabaye imbata yicaha kuzimana nkamwe kici murakunda gutanga karorero ku busambanyi oya mbo nashatse kubandanya ni nkuko no kubwira ati urashobora kwama uri mu kabare wa muborewe ukaba wabaye imbata y'inzoga kubera akajya mu nyene ugacishijemwo si kurumva abakuzimana barakunda hanini iyo bariko baratanga ubutumwa kuri abana bariya icyacu ubusambanyi kenshi kiza imbere cyane burya nubwo gikundwa gusumba ibindi vyaha nibaza ko tutabishanye kiri mu vyaha bikogwa cyane kandi kiri mu vyaha cyane novuga cyane niberesha uzosanga ahantu heshi ni mu baririmbyi ni mu makorari na hose kirinjiramwo no kuvuga ni icaha kiyobeye kirinjira mu buryo ibyaha bimwe na bimwe hari ibyaha abantu benshi badakora nk'ibi burya nk'abantu bakora nk'ibyaha dufate byo kwicana ubwabo barakuze banarinda so wari wese ukora ico caha mugabo ibi bikora wari wese ariho gusambana ni benshi usanga bagikoze rero ni caha novuga ngo gikaze cyane kizohava kinabuze abantu benshi canke ibyo byo kunywa inzoga ni ibintu usanga umuntu agenderamo azi ko ariko aranezerwa ariko arishimisha kumbe bikabicaha kandi ari ibintu byo kwishimisha mu bisanzwe uravye isi burya umwanya umwe uyishinze nayo usanga yaryoshe isanga yaryoshe ariko kubera dufise iyo tiko turaja tutazi uko hasa bivuga bisaba yuko tuvuga ati nubwo ngaha haryoshe ibi biryoshe burya nta muntu bivuga yuko kunezerwa dufata ukaja kuri beach n'umwana bito kuryohera dufate biri mu buzima bwa misi kuryohera mu buzima uwo muntu akubura hagira iki barenze ariko rero kubera turi ku rugendo dufise tiko turaja nimba twarabonye ibyiza tubona ngaha uca wiyumvira muri wewe ko dufise ahantu kuva mvuka bambarira ngo mwijuru ngo mwijuru mbere nkivuka nkiri muto bambwira ko ari hari muri bijya bicu sinzi ko ari hari muri bicu sinzi ko ari muri pembeni hari aca pembeni hari mugabo hariyo mwijuru nene ncumva ko aho hantu hazoba harenze bitezwa kuba birenze ivyo bintu uko nugiye nta numwe ebana nugiye ntashaka no kugaruka ngo atubwire ko na gato yati burya ahantu hararenze nubwo agiye agenda agiye gaberekwa beri bavuga ngo twagiye mwijuru ngo twongera turagaruka tuje kubabwira ibyiza twabonye amati bikaba ni ntumbero kugira gute yo kuza kuburira abasigaye mu isina cyane cyane harabagenda ngo bagatembera mu ijuru ngo bakanatembera ngo no mu banyavyaha ibintu byo ariko barabona ivyo sino biteba ko cyane jewe kuko ariko horo vyungu kwerekwa bajya kuri kwishi ivyo sino biteba ko cyane kuko hari n'umuntu yarota akaba akubwira ko yagiye mu ijuru kuko hari gurota uri kuraguruka we nturarota uguruka kuvuba guruka ukabona nyene isi ko irabira hasi we wageze hariya hejuru ukongera ukarota urahanu heza hakaka nyene ngo amatara bigi ukumva nyene wagezeyo hariho umuntu atabizo ucavuga ngo nageze mu ijuru hari ahantu ngo hakaka ngo harenze kandi akabikwemeza none uramuhakanya mugari karabivuga rero ivyo nitwo biteba ko umuntu wese abafise ingene abitahura canke ingene atahura asigura indoto ziwe ingene umuntu ategura indoto ziwe biratandukanye tukiri ngaho nyene aberi mbere ko akizwa ibintu yakunda gukora bitaryohera abantu byari biki nyine urafise aho wakirijwe kameme mugari hari ibyaha ushobora gute bana ibi byarakunda kunyizingira ko naragira umugisha nta ibintu birebire nagendeyemo gusa ibintu novuga birebire novuga je nazi ko nabaye Kigali sizi ko nashinze ubuhamya bw'iwanje novuga yuko narinywera akayoga kandi nkacangira murare nyinshi n'urukundo rwishi no kuganira cyane nyoye inzoga nagira murare nyinshi ubwo abantu barabikunda habamwe abantu bambwira tutanyoye wapi ahubwo unyoye nivyo vyize nivyo bintu no naragiyemo nta bindi bintu nta ndagacupa nta kandi kantu kakwizingira oya natomboye vraiment ntabyo nagendeyemo ibi by'abajene bagiramwe wewe waragize ubuntu ntabyo nagiyemo nta na boîte nigeze ninjira nta
wapi nuko Abeli Nduwayo arakijijwe aratanguye kuririmba hari ibintu byinshi muri kahise wagiye uratanga ubuhamya cyangwa wagiye urashinga intahe ku masamiriza atandukanye kino gihe Abeli agerageje kuraba agashyira hamwe ubwo buzima bw'iyo bwa kahise akaca araba leva ageze ko cyangwa intambwe ateye ko ashima gute Imana jewe Imana ukuntu noyishima birandenga kandi ni mu byo nkora ngira murabona ko harimo no gushima Imana kuko keshi abantu barayibona bankurikirana kuri za face n'ahandi barabona ko unama navuze iti Imana warakoze ibyo wankoreye warakoze kubyungirira warakoze ku muryango wampaye warakoze Imana rero ukuntu noshima Imana ati ni bintu binini birenze ntabona n'ingene no bisobanura ukuntu no bivugamwo uretse winje nk'indani muri jewe niho wovuga mvuze ati Imana warakoze no wobona ntuze uburemere bifise kudushingira nta ukuntu washitse Kigali ukuntu wiremetse imizigo ukuntu wavuye Kigali ukaza hani Bujumbura ugatembereza imihwi ikaranga kudushingira naye amusoza agakoroka jewe ubwanje nkavuga nti uyu mugabo ibintu ariko atubwira ariko arakavye kugira ngo abantu batinde bumve ko yavuye habageze heza imeze gute nk'unyuma ati ntangura kwiga ivyo guteka kugira gute ni ntahe ndende wadushingiye tutarinda kugaruka ko mugabo uko bigenda guse kuko birarenze kandi kuba bikurenga nta gitangaza kirimwo Abeli Nduwayo twagusanze muhira bisa nkaho tutabona abana hari picha nagumye kugaruka ko twabonye posting ajyari ukishije ku rubuga rwawe uri kumwe n'abana bawe uri kumwe n'umugore mwe n'umuryango iyo muri hano muhira murangwa niki mubanye gute na madame abana nabo bakwakira gute urazi ko urugo ruraryoha mugare nabagira ati bana urugo kwiri bivanye n'ingeso zinaziriye usanga bajamwe cyangwa ugasanga batabatevye bagize gute wewe akanya uba wicaye hano muhira ubana gute n'umuryango yemeze gute n'umuryango okay muncamake je nuko umwanya umbayira muto kuba ndi hano mugiyo bishitse nkaza ndabona ko ari sawa abana barankunda ego baranyishimiye kandi je sinzi kujya abana umutima kuko sinzi gukubitana byo nzi nta mwana nshwanira umugore shwanira urumva umaze kuba umeze ukatashwana utagira iki nta kuntu abantu boreka kukwakira neza kandi abana biwanje baranizigwa niyo bambunye mu televiziyo ko yo bari ngaha baguma bambona bakabona ibikorwa nkora by'amafilime nkora antukana ubwabo baba bari fier bakavuga ati twaraziye n'umustar ati papa wacu n'umustar kuko barabimbwira sigura abana biza mu misi heze ijya foto wabonye nabakoreye surprise batabizi jewe ndagenda buca ngenda habura nk'umusi ibiri gende narabwiye madame akira amahera 130 uzi kungura uduhuzu tw'abana ndayamuhaye aragenda aratugura tuzana ndabimubwiye tutumese hari ahantu tuzoja ejo mubwiye buca tugenda jeje ndagenda muri venda akoresha gato je ndapanga urugendo ruja mu Cibitoke hanyuma ndabwira bukiye ati mwoge kare ndasimbanya ibintu by'akazi muri ville saa 2:30 ndabatoye ndaza ndabatora cyagenda abana ntibari badi byari ibyo nta numwe yarabizi na madame surprise ndagenda muri ville ndatora iyo gato saa 2:30 ndayishira mu modoka ndaza ndatora abana bagenda bagize gutya ngira batengiye kwibaza ibindi babona n'abanyamakuru turi kumwe babiri hari umuntu w'umugenzi naye nabwiye ati weza n'agakamera uze kumfatira utuntu uza kubona utwubona ushaka ivyo ngiyemwo bijabona ko umustar ntibyijana uko nyene turajana babona dufashe ijya aeroport niba bari imbere ati si umuntu atugiye kuri indege tutabimenye gusa kubera bicaye atayashoye ko baragira bagati sawa ana madame nigeze agiye tuniga mugabo wanje mwiza we tugiye tirekana umunyenga gatugenda mugabo bambaye niza basa neza nyene yego bacana dufashe ijya Cibitoke turagenda Cibitoke turabandanya tugeze mu nzira abona turahagaze batanga gufata ka image gato kuko ajya mu miceri imbandanye ibintu nibiki madame eski karadukinisha filime yagiturumbuka tatubariye ni indirimbo nshasha koze niki turacomoka no mu Cibitoke baryohewe ko nahantu batari bwagere nico gituma nahimviriye kujayo caduca kuri dogodogo tugeze mu Cibitoke twace
kuri dogodogo restaurant turakomanda ibyo tuza gufungura hagati turabandanije ahandi okay tubandanije ni kuvuga barambaza ne turi mu biki murabisha amaso ntari turabandanya tuja ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi kubakana n'umusitari ni hatari tugezeyo abona turagiye tujano bakoze hari amashuha ko dushuha nyene akantu gatoyi ku kari munsi nyene y'umupaka nyene u Rwanda ni nko ngaho mu Burundi ni nko ngaho kubera rero asanzwe anavuka no mu Rwanda ndamubwira ati ubu mu ncamake ndakuzanye iwanyu naho corona yarugaye imipaka ati muganda kuzanye iwanyu ariko duramubwira impamvu mujanye corona yarugaye imipaka twahora tujabuka tukaja nko mu Rwanda gutemberayo n'abana narondeye n'amarese pasi yose agira herere ubusa yose y'abana ya mugore ya jewe zose zari zirahari twari dufite umugambi wo kujabukayo corona icurugara imipaka rero tugeze hajya kuruhwa tugeze kuruhwa yabo ati hajya ni mu Rwanda iwanyu yatubwira ati baturanyi muraho se abanyarwanda ko yene biyirane muga ndi murenga ujabutse ukumva urusoro rumwe rw'indani uboneye mu mazi hanyuma nca tuja mu mashuha turoga turangije nca turaja turasubira hamwe ku dogodo turafungura maca mfata ijambo nca ndavuga ati bugica ibi byose wabonye ni anniversaire Ebize mu gifaransa. Urabizi. Anniversaire de 10 de mariage. Aberi nduwayo, aberi nduwayo. Omaze misi muri formation ku cyongereza n'igifaransa. Niba abantu batinya kuvuga indimi wowe urimo uvuga ngo utangura no gusaba imbabazi. Jewe. Kenshi bamukunda gusaba imbabazi ngo ninabivuga nabi. Nimuze mu. Nzobivuga nabi ngo ndabivuga. Ukunda uri kubivuga neza rero. Ubu rero warateye intambwe birakomeye. Nzobivuga nabi ariko ndabivuge ndagira. Anniversaire de 10 mbere ya mariage mu kuva ku mupaka tuje kuri dogodogo hano nageze nkunda ubona ikiyaya nahani ruhande hano nigeze gukora indirimbo hano bimba amabuye bakora mu sima narageze nayo nyenda huragura igifaransa kiraha baratwenga barumu ndavuga ati moi je t'aime beaucoup à la République du Burundi je t'aime beaucoup à la République du Burundi kandi akosi wari kubwira nde madamu abana abo turi kumwe uwo munsi mu kuvuga ijambo indimi warazivanze birakomeye yego birakomera cyongereza igifaransa ikirundi no kubwira yuko nace ndababwira icatuzanye cantora gato ndayizana ati burya bise umunsi mukuru w'urubanza rwa mariage umunsi mukuru anniversaire ya mariage tumaze imyaka 10 twaragize mariage nico cyatumye ndabaza yari ya mbere ufite uwo munsi mukuru yego bwari bwa mbere imyaka 10 kuki kwimvira kujya kufitira mu kibitoki nashimye impamvu yabiteye izindi ntara nyinshi zimwe na zimwe barazizi bari bazizi hanyuma ikindi haro beshi bari bazi uko jeningira urubanza nshobora kubatumira ngaha nka kwa kundi kwa cagihe nagira urubanza tukanezerwa mbo bijya byari byiza kandi sinuze ko byari kunanira ariko iki gihe niyumviriye ati imyaka 10 ubanye n'umufasha imyaka myinshi nko kimwe mu myaka 10 hariho ibigenda neza ibigenda nabi roje ni byiza uko je na madamu tuja hano hatekanye tukicara tukavugana hageze kuvugana nta numwe yatwegere twarari amagato turajya hamwe ati bamuraturindiriye uyu batigajurwe kanje akandi gatamwene ukubwira abatumva tuja ahantu yaga rero ndamuhaza mu myaka 10 aho byagoranye ndavuga ati ndakubwira ibyangu kugoye byose je ndabivuga ndabizi aho mbona wamvuruze kuko jero mbana bwiye sindagwana bamba hose ndakubita umugore gushwana ntavyo nshoboye tushobora gushwana n'umugore ankora ikintu kishavuza ncanuma bikahereramo ndavuga ati uno munsi ngandakubwire byose aho byagenze neza hose naho byagenze nabi ndamubwira ivyi wanje ndaheza tamwe nkaha wakosora ndumva yuko twoba twibire mu paradizo ako tukiri ngaho nyene imbere ko dukomeza bwana Bernard nuvumengo mfite tubazo twishi hagati hamwe na madame wawe uramufashe ku rutugu uramujanya ati mwe mugume ngaho musigere murakubita agacupa hamatwe turaje bimwe mu bintu byaranze mariage yanyu cyane muri kahise tuje kuri kote cyangwa ku ruhande rw'ibitagenze neza ibintu madame wawe yakunda kugukora cyangwa akunda kugukorera uvuga ati ibi bintu naragerageje ko yobiheba biranka kandi ari umukunzi wanje ati mugabo
nkumva ko nubwo vyanse ni ibintu bitatuma mvuga ati ndagoroye ukuboko nkubite canke ngo abana bari yababimenye ndashaka kumenya nka 2 canke 3 mucama k'ivyo ntaco ndabivuga ko naco gituma wumva ko twagiye turi babiri ni ibintu bya babiri nyene biri muri babiri amaze kumenyera ama interview y'umugabo ni ibintu bya babiri biri muri babiri aho je nshaka kumufata gutyo ngo basi tuve muri ivyo bitagenda neza basi ibintu special special byabaye neza byo byinshi ni byiza gusa urabona ko meze neza burya umugabo yubatse nabi yiriko arajya amakofe suku yo ameze usanga yihereye ko yaheze ubwo jura urabona ko bigenda neza urabona ko urugo rwanje rutera ruduga ruja imbere nuko mu rugo ari sawa ivyo bindi navyo ni byababiri nyene nico gitwa nashatse kuvuga yuko na sindi marayika sishobora kumara imyaka 10 ntarakosereza umuntu ivyo nashatse kuvuga nashatse atubwira aho nakosheje urashobora no kubagiye muri tournage uwo wakibaza ibindi aho hose urashobora kumubaza SKJ bijya bintu byose nkora filime mazi misukina beri abayibereye mu gitanda kandi hanina kina marore y'inkumi kandi inkumi nziza kandi madama we ni mwiza mugabo hajya hantu turaza kuhatuka urashaka kwiyumvira ati ese biya bintu byose ngendera mu biraguhimbara canke kuko urashobora kumva nk'ubu kumva aragushituye ati je mbere biya bintu vya filime bibandanije burya nubwo na uwo myaka 10 yeze yindi yo ntizohera abantu bashobora kwibaza ati abeni nduhaye nyuma y'imyaka 10 kuba yaciye avuga ati twe na madame tujya hano twicare tuganire tunasabane n'imbabazi hari abashobora guca bagiye bibaza bati mbe ashobora kuba ari ibintu ashobora kuba byatumye abera haguruka agira ati reka bihagararire hano hamudusabane imbabazi madame oya ntabihari ni bya bintu byo ati sindumwiranda ntabihari umuntu ntamwiranda ntushaka kumwiranda uri mu isi mugabo nta bintu bihari na bimwe byo novuga biri hagati yanje na madame uretse gusa kuvuga ati tuganire uko imyaka 10 yagenze ahagende neza cyane kubera ndazi yuko ntari marayika ku buryo numara imyaka 10 ntaramukosereza kandi nawe ndi siri uko atumara imyaka 10 atarankosereza sinibaza ko ari umuntu muzima yobishobora nuwo bivuga rero nta birebire twojamwo mugabo nta muntu yomara imyaka 10 n'umuntu taramukosereza kandi ikibazo cy'urukundo rakize nizera yuko urukundo sinzi uko mugira mariage no munsi sinibaza yuko imyaka 10 hera mumeze nko ku munsi wa mariage kuko umuntu aragenda agakura akabyara abana akabahokipe n'abana akabahokipe nawe n'akazi hari ibintu usanga nyine byarahindutse bukebuke nk'umupapa urumva acagira inshingano nyinshi mu rugo bituma kakariro kakandi kaba jeune marié cyangwa ka buri mwanya bisa nkaho ugira ati kino gihe naho eske umwana yafunguye yagize gute ibyo bintu biratuma mu rugo umugore nawe agomba kumenya ati umugabo urukundo yaramfise ko tugitangura kino gihe twarugabuye n'abana ntushaka kwibaza hari nk'umuntu yo kwibaza akibaza ngo yarankunda ngo ngingira mariage akibaza ngo bigume nyine kujya kuntu ariko ntibiba siko bigomba jewe nibaza nkigira mariage misi yose nciye n'ahantu mwifana nateza kumuhamagara sheri no munsi nciye hana wohaza urumva ukumva yuko umengo nta kintu womira atakuri iruhande ariko bivuze ico gihe yari wenyene turi twenyene turashuhanye turi babasheri babiri nkumva yuko ngiye ukazi saa 10 n'imigeze ntaraza ati sheri bararaguye katevye mbega ryari ndakubona none ivyo biguma mu myaka 10 ariko usanga ico gihe byagiye bigabanuka bukebuke kino gihe ushobora no kubimubwira akakubwira ati nzana nabana kubera ndi kumwe n'abana depasse umuyoro ugasanga bisaba kubitegura nka rimwe mu mezi angahe kubwira wasohokana rero ibintu nk'ibyo byose kiba kiryoshe cyane Abel Nduwayo urumwe mu ba antu nofata ko bakoze ikintu kizima mu baririmbyi niko tuyimenyereye ati ndafatoye famille ndayitukanye ngizuko ni just nziza wakoze kandi baza ko nabandi bariko baradukurikira nakaruriro keza burya karuriro keza kukigana si bibi ashobora kugira ati binara bikoze mugabo umuntu mbere kugira ngo nabandi baba batarabikora naho babikora ibintu bigenze neza ngaho murakoze urugendo mu nyuma muragarutse abana urumva bararyohewe ibintu byari bimeze neza ni après 10 ans mwubakanye kandi urumva ko ibintu byari bizima tukareka tuna yahandi kubijanye n'ibikorwa byawe nyuma yo kubazana cyane kubijanye twari tukiri mu buzima ko twagusanze muhira kugira ngo tumenye handi Abeli atari mu kuririmba atari muri filme abari mu biki kandi ibyo twakoze mu cibitoke byose biriko kuri YouTube yanje baje kuri channel ya Abeli Nduwayo bagaca baraba ibyo nakoreye ibirori ukuntu byatanguye ukuntu byagiye byose bigenda barashaka kubibona na cyane kino gihe uri mu bijama movie ndoge gato kubijanye
ububatse urugo rwawe uri kumwe n'umugore ndetse n'abana, gukomeza movie kuyikomeza ukavuga ati reka ndayikomeze kino gihe haruhande y'ikuririmba nongere nkomeze movie, mwaricaranye muravugana na madame ati ngira nungururize ngaha muri binabe ndabukuntu bigenda. Sinibaza ko twaba twaricaranye nabambesha ngira yoba yashidutse abona nagiye gukina yego ni ibintu byanjemo uko sinumva ingene nabitanguye kubera kugira abagenzi twakorana indirimbo Repiriva niwe yankoreye indirimbo musanga twagiye turayaga no kuvya filime. Okay. Njiduka nabitanguye umaze tangura kubona filime utazi ko abagore bakunda amafilime niyo bari muhira kenshi ni telenovela bakaraba filime zitandukanye yavyakiriye gute? Madamu yavyakiriye neza ndibaza kuko ntigeze ambwira ati ibintu wagiyemo nibiki ntigeze ambarira ngo amere nk'umpakanya ahubwo nabona nawe acaziraba agaca ziraba mbere iyo movie birangira umwinjije mu mwiriga iyo movie ya mbere yitwa Samia yari Samia guhera kuri party 1 kubandanya zari party ibice bitanu iyo filime ya Samia twarayikinye naho je nagiye muri party ya 4 nsanga bampaye rore nyene yo gukurikira hari umukobwa byitwa yuko nagiye ndafasha amashure munyumaza kumukurikira mucara kumurondera mu ruguru. Okay. Ndanamubura ngo nanje nabigira kandi mfise urugo rw'iwanje ndumuga. Okay. Ndagaruka muhira nyene ndabandanya ndubaka namubuze ndamfata intumbero yo kuvuga ati reka ndubaka urw'iwanje. Yarabiravye kandi sinibaze ko iyo bimutsitaza ko bwa mbere aca bimbara ati wadukanye ibyo nibiki. Ati nibiki. Jubandanije ibi ntibishoboka ubona na kimwe vraiment nibaza ko yamarukina mu gitanda kuba kumwe n'inkumi nziza bijya kenshi hari abacabagira bati Abeli Ndowayo ngira haruhande yabiga akina ibintu nyene abasanzwe abayimwo kuba ariko baradukurikira ngaho tanga umuco haruhande yaho madame acabaga ati inkawe Abeli Ndowayo none ko ari guhabwa ubushuhe n'abandi na cyane cyane ubwo ari muri filime mugabo ati bijya nshobora kuba bikomereza mukagira ati reka mbe ndabangiye ndabire kuno nyene ndashaka kutubwire na cyane cyane nk'aba star turazi ko benshi bakunda kubibaza ko ibintu byinshi na cyane cyane mu gihe baguhaye ijya role yo kukina uri kuratereta uja mwishuka ugira gute ahandi abantu botahura iki canke bakuru ubutumwa buhe muri bijya bintu bwa Abeli? Nibaza ko ubutumwa bwa mbere bakurikira ntibabona ico gitanda gusa n'amashuka bakurikirana iyi filime batangiye mu ntango byo babibi filime ushikiye kaho nyene ndi mu gitanda n'uwo mukobwa mu guyitanguye mu ntango urabona impamvu rero ntabwo tubikora kubera ariko twaba tubigenderamo cyane kuko abari muri ubwo buzima baranahari twe tubikora ku nyungu yo kwigisha kuko nibaza yuko mbaye ari byo nkunda cyane sinoza kubishira kuri kamera nanje no bikora nk'abandi ntarinze kubishira muri kamera kuko n'ababikora bose ntucubabona nimbuzi icaha ca mbere cyo kwinyegeza kibaho n'ubusambanyi n'ubu nyene twe turavugana ko barasambana nyerekana umubona Imana yaradufashije nyene dusanga ku isi hari amazu byose ni mu cumba kandi uruhome nturumena aha woja mu mpome z'amazu canke z'amahoteli ukarabira ko biraberaye wewe utangara naho twebwe dufasha ibintu mugira twigishe tushize muri kamera uca ufata iyo sura y'ivyo ndiko ndigisha nawe urabibona ko ndiko ndigisha ubincapeko uba wihenze gose uba wihenze kuko ntaho bisa bisana hanyuma gukina n'abakobwa beza ahubwo haka abakobwa beza niyo novuga iri muri mu kintu ca mbere ahubwo kiba kinakenewe muri film ugize neza film irakeneye ibintu vyiza kandi simaka bakiye gusa n'abasanzwe barakeneye kuko bivana na rorekana n'inyigisho kana kuri kuratanga nimba ubona dukinira dufise amasaro meza amazu ma etage siyo tubamwo mugura ashaka gukina warondeye mezo passage ukayiriha ugakina uri nko mu boss Sione ukafata imodoka nziza ukavyambarira kandi ukabushoboye kubigendera nimba wambara ikoti kagutoka ugashobora kuja gusohoka nyene mu kabari n'umwana bakabona ko bifise mu bantu bakina bambaye neza bifise sa kubita imivunjo bigakomera misi yose ukinira umu boss uri umu patro kandi abantu bagupfira amunca make naragiriwe ubuntu ukatufita n'umubiri rubi cyane naragiriwe ubuntu bitewe nuko Imana yandemye niko nasanze meze nagiriwe ubuntu bwo kuba umengo nobegwa
role z'ubu boss zirambera zirakubera kandi usanzwe uri kandi n'umukozi urabona nubwo mvyaye abana batanu role zo kuba umusore ubu nyene je ndi nk'umusore ndashaka kubugira Byose role zo urabikora. gutereta visage yawe ni y'igipapa ni n'iy'icana kandi ego Byose. mva rero Ehe. role yiwanje ndashaka gukina niga muri university kandi bakabona ni sawa byose bikagenda neza kuko novuga nubwo mfise abana batanu siko ndumutama cane Ehe. ngira Abana banateye n'ubuntu igomwe. nagiriwe abana banateye igomwe baze kuja kuri shano yawe baze kuraba ahantu haranabivuga cyane ijya nina ati apera byara abana beza barabivuga bo je n'ubuntu nagiriwe Ehe. bwo kuba dufate uko nyine imana yandemye Ehe. nuvuga nk'amafilime y'abantu yose bambwira ngenda yajamwo nosanga n'akazi kapfuye Mm. yabo kubera babona ndavyitwaramo neza umaze kuba bitumwa ko kino ndavyitwaramo neza urabona role umpaye jo yimpaye ndayitwaramo neza kuko muri jewe ndisiko ndiko ndigisha ndisiri kwico ndiko ndakina atarico mba ndiko ndigisha aberi biri no mu bintu biboneka ko bibatwara uburyo bwinshi mu nyambaro mu ma location mukiniramwo ma déplacement mugira abantu bari bashobora kwibaza none abeli yaratubwiye kenshi ko indirimbo akora atariho yinjiriza amafaranga mugabe bimufasha kugira ngo ibyo akora bigende neza muri filime naho bimeze gute mucamake muri filime twebwe hari umugani nakuze numva ngo utagira nyirasenge arisenga twaje gusanga muri filime mengo ntibatubona siho turi urabona abaririmbyi bo dufata nk'abarimba sekira urabona ko baramaze kumenyekana mu ncamake nibaza ko ibintu byabo bibagaburira na buke buke mugabo abakinyi ba filime nibaza ko na leta ngira itazi ko banahari ibintu turimwo ni ibintu turiko twinjiza mu bantu dukoresheje inguvu nyinshi rero ko twasanze tubirimwo ari twe twenyene tuvyumva igihugu umengo ntikibitahura rwose duca dukoresha inguvu twebwe nyene twebwe nyene tuzi umuruho wa filime tukaja hamwe abazi ufise iki n'ufise iki tugashira hamwe nimba ari umuhinga kuri kamera umuhinga muri montage ntakuvuna amaboko ugasanga filime yari gukora nk'imiliyoni 5-10 ayigukoreye nko kuri makeya dufata kubera zati nta kintu kirimwo tubo turaterera kandi n'impaka filime ndundi izobeho izoshika handi iteze uko usanga rero murafashanije ata buryo bwishi nyene bw'ikirenga mugakoresha gufashanya mwese hanyuma impuzu nazo kwambara neza ubundi umuntu wese akagombye kwambara neza ivyo biri mu ishingano urose agahuzu keza urakagura kwera ukazorakambara je sindagira no ku rugero rwo gukotesha impuzu zo muri filime zijya mpuzu zose ukina wambaye nizi wanje niziba zisanzwe ziri muri garderobe ngaha harageze igihe zimbana nyinshi nyene kubera hageze igihe nkitangura filime mengo buri filime yose noca ngenda kurondera impuzu zingahe zo kukinisha abandi baja gukotesha bakagira gute mugabo we kino gihe naje nzova nkotesha kubera ngumye ngura nzobora aho ndazibika kuko uko filime uri kurakina buri filime yose njanzani nja mu isoko indi filime nja mu isoko indi filime nzova mbona ndazibika azogerege nanje ndakotesha masti urarenze kandi vraiment nta urika kugukeza na cyane cyane ahubwo byiza uri kurakora muga kino gihe havuye uva muri zya filime ndende uja no muri série nofata ko ari comedy cyane kino gihe twari dusanzwe tuzi kutwenza mugabo kino gihe utangwe no kubicira mu ngiro iyo bija hose urimwe mu bakozi nofata ko bariko barakora cyane ma filme y'u Burundi ndetse no mu kuririmba ari kino gihe biragaragara ko inguvu nyinshi ziri muri filme comedian nayo byakuce nko gute mu kuja mu masiri komedia nsanzwe mu bisanzwe abantu banzi basanzwe banyita umukomedia abantu banzi tugendana kuko babinyise nuko babona yuko hari ico ndabafashe yo turi kumwe ugasanga umunsi uraheze neza canke nimba nk'udufatanya urugendo tuduze nk'uruguru ndabizi gutomenya ingene wageze hama mugabo sindatangura ahubwo kubishira mu ngiro nkuko vyifuza yego kajya kantu wabonye kitwa sakabaka ntabwo ari komedi novuga yanje novuga narateguye ngo nkore ahubwo nabahungu b'abanyene dukorana b'abagenzi bavuze ati dukora aka kantu tupime turabe ko komedi yofata tushire kuri cano baraza turakorana nkarondera ivyuma nkarondera ratio déplacement turashirayo ubwo bacabona naje haraho nk'akarore kamwe nogira nerekana ngiye hanze ndabasigiye inzu mu nyuma nkasanga ahubwo bayigize yabo bayisambanira bagira uburofu
ndabijamo uko mugabo si comedy nubwo nari nategura mvuga ati ubu ngira nkingira ntangure comedy ndacari comedy ziwanje ubwo benshi bazoza barazumvira muri filime kenshi yo nkinye filime okay hariho filime ziri ubwoko bwinshi hariho filime ukina bakwandikiye amajambo bakagusomera ugaca uvuga ukerekana image gusa ukaziviva ukaviva ayo majambo baguhaye ukayakina neza nyine mu maso bakabona ko ari original hakaba n'izindi dukina baguhaye intumbero y'ivyo nkene intumbero ijanye n'ibi izo message mo mugira iyo rero zimpaye ndazibangamira aho rero niho comedy zizira umpaye ariko kajya kantu kamasera narabonye abantu bagakunda bagira gute kazokomeza cyanke hariho ukuntu nyene ugiye kubikora ni keza karashobora kubandana ko nubundi afite utundi ntarashira ko twijya nyene bitewe n'ukuntu tuzobona abantu bariko barayakira iyo tuzobandana kuko nka comedy nk'ubu y'ikinyo wasanga nta n'abantu na 20 bakubwiye ati ebanda bandanya kararenze twereke agakurikira kageze bica bicana intege wo bandanya none wo bandanya ibintu uri kuriraba nawe wenyene birumvikana reka besanzwe bimeze tuve ku kijanye na filme tuje mu kuririmba ni abendu wayo mu biganiro byose watanga muri kahise bavuga yuko ikintu cya collabo atarakira ariko nabagijwe ibibazo ryari n'abantu bari bamaze kumva ijya ndirimbo yawe Elvani mukoranye indirimbo zibiri nyuma yo kugupropoza korana na kanaka ati wapi ndacyariko nditeratariza ariko kino gihe turabona umengo wahaguruka ibintu bijanye no gukorana nuno mwigeme Elvani haruhande yaho twibaza ko nabandi bashobora kuba bazohava binjira Elvani akaba yabaciriye imiryango nyuma yuko we wamengo biracyari kure cyane kuki kwiyumvira kino gihe gutangura gukora amakolabo mu ndirimbo bwana je n'ubu sindakora collab yeah sindakora collab igese je ngo sindahita collab bazifate future wengi ndayite gukorana n'undi mu artiste ndayite akinjira mu ndirimbo yawe by'umwanya umwe birabingora kumenya abo turi bo je na Elevan muri turi very group ni team none ni team kandi mu gihe ari abirindi wayo nyene turi team kubera nkijya uri ijya ndirimbo uri byose ijya ndirimbo twatangiye gukorana ijya ndirimbo yiwanje nyine originalite yiwanje kabisa uramuhamagara ndavuga ati ngo tumere nk'abayiryohora ntera na utera ntera na birashobora gutuma indirimbo iryoha amuhamagara ni yiwanje ndatanga n'uburyo n'ibikenewe byose nigo ndayikora numva nkaho sinovuga yuko ari collabo y'undi muntu oya ni indirimbo yo wawe future wengi mugabo ntuze nani Elvani kwa namushyira mundi muntu ariko ni twari tuyikunda iyi yavuba nayo yavuba ukuntu iyo ndirimbo ukuntu yaje nageze kuba ngira concert ngize concert Elvani nawe nyine yarayiri mu iyo concert yaraje aramfasha niwe yari kuri baking umengo hari 2018 kuri Noel hama hari ukuntu turaririmba nari namuhaye indirimbo ni waririmba gutyo n'abandi sinzi ukuntu yarimbye ndirimbo akarefu urahumuriza imitima mwami babaye ndakumvise karako atanu dushake dusaze hazogera igihe tugahingure kaba indirimbo kaje mu bantu rero niho byageze aho bya ejo bundi ca ndamuhamagara turaje ahantu turakaryohora jewe nawe turafata n'ikaramu mu wese arandika amakouple je ndarondera umuproducteur jewe nyene producteur ndamuriha jewe nyene hanyuma camvuga ati reka tuyisohore ca turayikorana muri ubwo buryo kandi nayo nyene yagiye kuri cano yiwanje kuko nuvuga iyo mugi yitwa yuko tuyisangiye iyo na Elvani yego kuko urumva ko twayikoze tukicara tukanandika amakouple turi kumwe n'ibikana ko nawe afise uburenganzira bwo kwishira kuri channel mugabo ijya yoyo nta ijya yindi yo nta nakime we yari yagize iyo sinavuga ko afise uburenganzira bwo kwishira kuri channel yo kubera ko hari ukuntu twavuganye kandi uzobimubaze ninja mu radio twaravuganye bagati mbo indirimbo urabona ko tuyisangiye twebwe nagira mvuga ngo abagabo babiri twebwe abantu babiri atereka duheze turayisangiye rero kwa tuyisangiye indirimbo igiye habiri nabonye bitantuze YouTube yanje iri monetize hamwe no gushire ko nawe nanje nshire ko ntaco binafasha kandi ko turagura ubutumwa bw'Imana ni duja mu byo gupingana
reka yitwe ko ari iwanje nawe wewe mugiji wanje mugo nawe wewe ndagwaye agaganuke ko kuba twarakoranye cyanda haganuke ndamurihira indirimbo umva mwarahiye ahubwo naza uyikorere kabisa indirimbo nshasha nziza cyane ni nawe wayirishe yego kandi yakoze nyuma yije Mwigeme mugarazi kuririmba gose arabizi gose abibona batabibona ujya mwigeme Elvan ararenze arabizi gose kandi afite byiza ahubwo yagize ikibazo c'uburyo nawe nabuze ati reka ndagufashe namufashe indirimbo audio natanguye kumenya kandi naramwemereye kubera wewe naramwemereye nzomukora na video ko birababaje kugira impano nkazijya hama bigahirira ngabo ugacu usanga abantu ntibanakuzi baguma bavuga ngo uyu we ni wahe ngo waje ninde ngo uyu bumvise indirimbo gusa uyu mukobwa ngo arimba neza ngo ninde kumva ntawe bazisha ndavuga ati ni umuntu yitwa Elevani w'umumama kandi hari n'abantu banaririmba nabireka ndabivuko nyene mugu ugasanga baraduze hanyuma iyo ngabirano nayo ugasanga ari hano tari kwiragera Elevani sindiko ndabesha afise ingabirano kuririmba arimba neza afise ubwiza riryoshe kumva je nace mugatereka ndagusora indirimbo kandi ndakora na video izoja habona igikorwa cyiza cyane tufata kuri kurakora mu ntumbero kugira ngo haruhande yuko hariho level cyangwa ahantu maze kugera uri kwarondera ukuntu ufasha nabashikawe batoya ndetse n'abandi uzonabafasha kuko Imana ikomeje kugurira imiryango ntuzokomeza kwicamwe wenyene uzovuga ati hari n'abandi bari nyuma namwe nimuze mucemwo mwumve nawe muhonje ku mugati canke muhonje ku munezero ndiko ndacamwe nka Abel Nduwayo atwa nawe arashima yerutse no kumbwira ati ndashima igigwa nkoreye kugira unkuraho nyegeye ni wewe wankoyeho nanyegeye ushira habona ijya video nyine avuga ati abantu bose barambona avuga ati twabonye uraririmba neza ndimbo yawe twayibonye waririmbanye na Abel urarimba neza nijya nshasha urahumuriza turi mu kuyikora video ni no muntu mbere kugira ngo anagaragara yego umuntu mbere kugira nyine asohoka aje habo kandi byose bizokonda Abel Nduwayo tumwitige kumubona ahamagara n'abandi ba artiste mu ndirimbo ziwe avuga ati ingo hano hantu uhamfatire chorus hano hantu twakore kuko ntitwari tubikumenyere ko makino kuri Elvan turabona ko bitanguye gukunda kandi biriko bifata inzira nziza ugiye gukomeza cyane sinibaza ko ari vuba kubera ajara ko rumengo bingora je nakubwiye imisi umaze kumenya sinzi kubesha je sinzi kubesha kandi umuntu nzi kuvuga ukuri ntitwoje ngo tubeshanye ngo turi muri gospel ngo dufitanye urukundo ngo rurenze sivyo abantu bafitanye urukundo biraboneka nimba ubona ahubwo abantu basekira nibo mbona basige bakundana kuturusha usanga umwe yaririmbye uwundi yakubise mwijwe ibintu byinshi bari kumwe bikagira n'inguvu uko ba bifesi bakubisemwe ibintu wa wundi wo kanyosha nawe yakubisemwo iki afite bajya bari mu buzima bworoshe ukuntu burya iyo wimenye iyo uvuze iyo wankanye n'umuntu ukavuga birahera mugabe yuzi uko iki mugukaga umunumi ntakigenda ugasanga uranka Abel ati aguma avuma buri munsi muri televiziyo ugasanga umuntu afise ubwanko muri we akwa ugasanga nta yambo nta migenderanire rero ni gute umuntu ashaka kumara umwaka atandirimbo nimwe ihuza abagospel imyaka ibiri ikaba abo bantu baba bakundana kubera iki tutoja hamwe tugakorana ikintu cyo kuvuga ubutumwa kwagura ubwami bw'Imana none bipfira hiye nivyoroshe usanga ni ba bantu ndabisubiremwo muri gospel turi migwi ibiri ni ba bantu hariho umugwi w'abakera ba VIP barenze nawe urimo mugabo oya je ndi muri kategori ya kabiri je maze imyaka 10 ndirimba nitwa wakera mugora abandi nasanze baririmba abo bantu kuva iyo myaka 10 maze tutaricara naho bicarangira ntobegeye hariho uwundi mugwi uwo mugwi ndawuvuze nabavuga ko ngira ni ba Polinaire ni ba Dudu ni ba Forta ni ba uri imbere yawe ujya ni wo mugwi wa mbere nakuze mbona mbere bari mu batumye naje niyumvira kuririmba umuntu wa mbere yatumye niyumvira kurimba jewe yari uwo mu Rwanda yitwa Richard Nick nakunda indirimbo ziwe cyane ngeze mu Burundi umuntu nakunda cyane mu kurimba ari Polinaire na David ya wo mu wari ari muri Australia genda nabijamwe David yaciye aje hanze mugone natanga kumwandikira navuga ati genda sa album nasohoye acambwira sha ntaco ndagufasha ko jengira nje hanze ico ge nayisohora niho yaragiye hanze muba aho je nabantu asha abo bantu nimba hateguwe nk'ikintu gikomeye kibahu cindirimbo usanga bajya baboneranye barashaka kubonana bajya ba mbere hari urundi mugwi wabajewe basabasi
abanyene iyindi kategori namwe nawe nimujya showbiz no abari inyuma yanyu ahubwo twe nitwe turiko turakora cyane kuko nibaza dufise ibikorwa byinshi bishasha ucusanga natwe ucusanga natwe umengo natwe ni kategori zingana no bamukuri imbere kategori ya mbere y'abakambwe ya mbere nayo irimo yagira ni ya kabiri hariho ni ya gatatu hariho ni ya gatatu rero y'abantu bamwe mwita aba journalist mu bita ngo abandaground Tomborabe wabivuze nuko nyene ariko uciyugira ngo direct wabitoye nuko nyene hariho kategori iba ari nshasha igitangura igikubita umuziki nyene uyobeye uhengame kandi donc ugasanga aracari ko n'abashakisha kugira ngo aravyotobora kuko abo ndababona hariho n'abandondera ndagusavye mfasha iki mugabo je mbura umwanya none you want love cyangwa urukundo ruri gupfira murarondira naho woho bakanga nibaza gospel nimba tuvuga ngo umuntu ntiteye imbere natwe tuyifisemo uruhara abahinzi ntituri kumwe ntituri kumwe burya twogira urunani tukaja hamwe tugakorana ndakubwiye yuko gospel yoca ivuma namwe urumva muri nka babandi bavuga bati dushaka kuba aba star nk'ubu abakomeye dufate nimba bojanga bagategura ikintu kinini ico kinini bagaca bategura ikintu gituma hazamo n'abato bakabonekana umwe muri aho hantu biraryoshe ndibuka hari ibintu byigeze kubera kuri kuri Jardin Public mingo byari byabadudu mengo nye ibintu bari bateguye ukuntu nyene nta muririmbyi umwe muri ya kategori nako bari hari numwe wabonyemo ya kategori yacu hari numwe wabonye umwe ashobora no kuja ku presenter y'indirimbo ntibikuna kuko bafatira kukimu gushira kuri afishe mbo ntavyonzi mwo kimwe twe turashaka kuba turi muri kategori novuga itaza umuziki kubera twe kategori yacu nitwaje dufise umuziki uri live cyane twakoze umuziki umeze ukuntu mugo jewe narakoze n'imiziki iri live FNB Kigali mu Rwanda nakubona ukijya nino kino gihe awuciye wa mugabo umwe tonzi kuri televiziyo utuva kuri umuziki utazi narakoze n'imiziki iri live nk'uyu mushasha twana Elevani kujya n'umuziki ufise karite utombenda umuririmbyi nugo umbwira ko umaze imyaka 50 uririmba ntumbwira kujya umuziki wo ugaya uzi ico bita umuziki kujya n'umuziki wakozwe urakorerwa mastering muri Canada urakorerwa mastering urakogwa abazungu baraza barawuvuza ibindi bintu birenze ariko commentaire ni nziza muri ndirimbo aya kurujya nese vraiment ujya indirimbo ya Lumba imero ko na Lumba irarenze na Lumba navyo nagira nje ko nyene istile yakuje nko gute na Lumba tumenyere mu yandi mastile bana gutamba tukabanjuka gato mu nyuma tukagenda gahoro gahoro bakino gihe waje jewe bitewe nakajya ka refrain nkikumva karashobora kuja muri Lumba canke kaja muri Seben narumva ko twogakora Seben canke Lumba rero tugeze muri studio twumva Lumba yo domina ko bakeza ko ni stile ya mbere watabwa karedu shiremwo inguvu iyi stile ya Lumba tuyikore neza nandi imbere yaho rusanzwe yikunda ino stile kana novuga ndayikunda nonge ntayikunda sinzi ko ndayikunda cyane kuko stile ya Lumba indirimbo zose za Lumba numva nizo mu kabare ndazumva nciye nko mu bwiza ndazumva nciye mu bwiza nyene mu kabare nta handi ndazumva urumva iyo stile no kuyikunda cyane ntiba byoroshe mugabo je narumvise yuko ingene indirimbo yari imeze nitwisha muri Lumba isira abantu bazokunda iyi gospel ni gospel ni marana ko ikora video isiri yuko izofatisha cyane ni style ya mbere wakoze kandi imeze neza indirimbo tufate ko mwe na Elvan mwayikubise kabisa kuko no muri gospel hano mu Burundi nibaza nimba atari we wa mbere ntabandi ndabona bari bakubite mwino style nimba bahari nabo nimba bahari nabo ntitwayimenye cyane twazimenye cyane nko tiko turamenya ino ndirimbo yawe nshasha wifuza ikina cyane cyane kuba kunzi umuziki w'u Burundi ko zigikorwa nk'iki bwana Abel direct hari iramudira utwe ibintu Abel wari ko ravuga byari bikomeye cyane iki kijanye n'amashengero mugabo ntabwo ofisi bw'uko amashengero ashobora kugira ati Abel ariko aratanga intumbero cyangwa ariko aratanga umurongo ku mashengero yandi jewe umucamake uko ukunda gucijya nini ukabona amashengero ukumva maruwanje canke iki
uri mu bandi mugore kanumve sabase ko aramuvugiriza indirimbo ehe ziryoshye numve bamuvugiriza indirimbo cyahandi numve mikro cyahandi numve ibintu byago okay ehe nimba kwiga indirimbo y'umurundi mugenzi ari byo bigoye kurusha okay ikinyarwanda ikinyarwanda yoroshe kwiga ni kikintu eske ikindi nakubaza twebwe je na jugana okay Jembo indirimbo zo mu Rwanda gusa mu modoka urashaka kwibaza ati nawe bigenda gute natise muri flash urazi niyo twese turonka indirimbo agina muri studio muri quartier uvuga ati turimbo tugushushe usanga bakuze kunyarwanda gute Nurabaza ati none kubera iki indirimbo za disanzwe za Sekira turimbo dushushe abuhaye twishyuzumvamo nka n'igifesi imwe ziriya ndirimbo zose umva muri FM nazupfa wumvise kubera ko utagenda ufu wateguye playlist y'indirimbo ukeneye ukavuga ati je nkeneye indirimbo izi n'izi ukavuga ati nshiramwo izigezweho gusa indirimbo z'abarundi indirimbo zose kwanza je mbona ndonda nemera ugasanga mu ndundi akuzamo ndumva ibintu ari hatari Abel Nduwayo iyi debate ndifuza tuzoyigaruke ku butaha na cyane mu ntumbero kugira ngo dukomeze ko bijyaho ntitugomba guheba kandi gusemera ntituzobireka kubikora tuzoguma tuvuga kugira ngo turabe ko hari cyo hinduka kugira ngo ibintu biheze bibandanye bigenda neza Abel Nduwayo duheraiza kino kiganiro gira kaje mu byaba ariko baradukurikira twavuganye byinshi bitandukanye kandi bimeze neza kandi bizima na cyane nkomeza no kubahamagarira kugira gute gukomeza kora ibikorwa bya Abel Nduwayo hande yuko mweje kumviriza ino interview tubasaba kuca mugira subscribe share ndetse na like ndetse na comment atandukanye kugira ngo mutubwire ati dukeneye ubutaha umu artiste kanaka ukunuko ni Abel Nduwayo kano kanya cye namuha karyo ko kugira ngo ahezagira ka message ashikiriza abari ko baradukurikira abantu b'amashengero abaderi baririmbisha ibyo nyumva nabi okay okay urazi nyaka namaze ndirimba byuzi ibihumbi bitanu ubu njye video nakoze inge nisa ijya twakoranye na Infani byuzi ibihumbi n'amajana ubwo filimi imwe nakoze shingira byuzi ibihumbi ku bihumbi ijana na mirongo icyenda uca winjira mu gahunda uyumva amajana abarundi ibyo tumaze kubona n'abandi bakina filime ba Fani n'abandi filime zirakunzwe cyane okay abamikazi bashize ku filime byo muri turabona amaviews ifise okay bayanakuje n'ibihumbi ijana kuvuga abarundi uza kunyumva nabi kubyo nakoze kundirimba okay mboga ukuri ndabye nko kuri kote ya filime bazitwaramo neza barakiye bakunda cyane muri kumwe ndabikora ndabyitangira cyane kuna abo twabikorera barabikunda na cyane basaba ati nuguma ndabinganye n'uko ramyenda bigabo niba dushigikira okay ibikorwa by'abarundi bashaka abarundi ya ushigikiye umuntu akoze ikintu akabona abantu baracumba bimutengeye kubandanya nuko bisanzwe bimeze Abel Nduwayo ndagushimire cyane ku kanya waduhaye kuko ndazi ufise ibikorwa byinshi ko bitubwiye ati je nzanje kuruhuka mugabo twakugindi tutaguteguje hama uranatwemerera uduha kanya aturaganira ibintu bigenda neza nta kindi no kora atari gushimira mwe byimvamutsima bwa Abel Nduwayo Niyo Cell TV ego abakunzi ba Niyo Cell TV ndabasabye mubandanye mugira subscribe mugire comment mugire partage mugire na share share mugire hajya harakajya muhemeze ama like bayita like mugire like hama jewe nanje iwanje kwa Abel Nduwayo kuri YouTube iwanje mugende muna bibirimwo muna amafilime ndirimbo nimumva muryohewe muce mubikora utaryohewe naho ntaco ntibirigura bigira kuko burya subscribe isigura ati ndanezerewe n'aka ka filime ni gute no guma nda ibintu by'uyu muntu ndanezerewe n'indirimbo ziwe
ni gute noguma ndaba ibintu by'uyu muntu kuko subscribe iyo wayigize ikindi kintu ushizeko uca ukibona ubwo nyene rero uryohewe ucugira subscribe nk'ubu ikintu cantangaje bararyohewe na filime Paradiso umva ko imaze kurabwa n'ibihumbi 197 mugo nta subscribe ibihumbi 10 mfise uravyumva urumva ko bose kimwe ku 10 bose bara 9 ku 10 9 19 ku 20 sinde ndabivuge gute bose baraba bagenda bituma burya guhata nibwo watuma nogire subscribe bitari mu mutima wiwe ntabyo yogira nuko abanza gukunda ibikorwa by'iwawe nk'uwo bose iyo baca bagira subscribe bumva mbangeze mu 100 filme yarabwe n'abantu bangana uko nuko rero mu bikore mu bagire subscribe kuko ntigugwa nta mahera bigura nta nakime bigutwara nta mayini tagenda nta muriro wa telefone uhera usyo ndaho hatukura kuri Newsel TV uge subscribe murakoze Imana ibahezagire cyane